Mugira mukurikirane ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'Ibwiza by'Uburundi RTBB. Yesu nashimwe cyane. Hama ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ku mazina nitwa Nkurunziza Dieudonné. Hama ndagomba dusangire ijambo ry'Imana rifise teme gutanga. Yesu nashimwe cyane. Ngomba kugira twige ku ijambo ryo gutanga. Ijambo ryo gutanga ni ijambo rikomeye cyane, kandi gutanga ni ikintu kimwe, byose ni inzira imwe mu nzira zishobora guha umugisha umuntu. Yesu nashimwe cyane. Burya nagomba nkubwire, ugiye kuraba mu mahanga byabuse ibindi bihugu, iyo bitanga bikunda kugira umugisha. Ni ukuvuga hari ibanga bafise ryo gutanga, kandi ni buce usanga bateye imbere. Yesu nashimwe cyane. Rero ndagomba twige ku ijambo ryo gutanga. Dusome mu Bikorinto igice c'9 haravuga ngo, ariko ico mvuga ngiki, uwubiba nke azokwimbura bike, uwubiba byinshi azokwimbura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko yagize imigabo mu mutima wiwe, atababaye canke atagoberewe, kuko Imana ikunda uwutanga anezerewe. Yesu nashimwe cyane. Niri ijambo ngomba kugira tuganire ko kometeme yo gutanga. Ritubwira ngo umuntu wese atange, ngo kuko ubiba nke uwazokwimbura bike, kandi n'ubiba byinshi ubona wazokwimbura byinshi, ngo ariko atangana umunezero. Yesu nashimwe cyane. Tugiye ngaha mu Migani igice ca 11 umurongo wa 24 n'uwa 25 haravuga ngo, umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi yikumira ko ivyo yarakwiye gutanga bimukwegera ubukene. Umutima urekura uzototahara, kandi uwuvomera abandi azovomerwa nawe. Yesu nahimbazwe cyane. Niri rero ijambo ngomba tuganire ko ryo gutanga. Iyo umuntu atanga kesha akunda kugira umugisha. Iryo banga n'abantu bake barimenya, ariko nagomba nkwibira ibanga ryo gutanga. Yesu nashimwe cyane. Gira imigabo muri wewe yo kubaho utanga, yo kubaho utigungirako, yo kubaho utumva ibintu wovyiyumizako. Yesu nashimwe cyane. Ariko ugira imigabo yo kubaho utanga, kuko ibiganza bitanga keshi nivyo vyakira. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Aha mu Migani habivuze neza ngo umuntu umwe ngo yatanze, ngo yutanga, ngo nawe ngo ugira umugisha. Ngo ariko ngo uyu muntu abonye umenga afise bike, ngo hanyuma ngo ivyo ngo akabona umengo ntiyobitanga, ngo ivyo bimukwegera ubukene. Yesu nashimwe cyane. Ugomba kubaho byose, ugomba gutera imbere, rondera kugira umutima wo gutanga kandi unezerewe. Rondera kugira umutima wo gufasha. Yesu nashimwe cyane. Uwo mutima abantu benshi ntibawufise. Yesu nashimwe cyane. Ariko n'umutima udasanzwe, umutima umuntu wese yarakwiye kugwanira kugira ashobore kugira muri we. Yesu nashimwe cyane. Ntibiba byoroshe, ndabizi, gufata ikintu wari ugifise hanyuma ukagitanga. Gufata wari ufise imikati 2 ugahako ikipande umuntu umwe n'iyibiri taguhagije, biragoye. Gufata ufise ibihumbi 2 gutanga 500 umengo biragoye. Ariko nagomba nkubwire, iyo ni inzira y'umugisha. Yesu nashimwe cyane. Nagomba nkubwire, iyo umuntu atanga kesha rugururirwa. Iryo banga abarimenye ntibarara badatanze. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Ugiye kuraba wo kwibaza, nukubera iki abazungu bakunda gutanga? Nukubera iki hariho abantu bakunda gutanga?
wo kwibazana urukundo rwinshi, ariko nibanga. Yesu nashimwe cyane. Iryo banga nawe nagomba urimenye. Yesu nashimwe cyane. Ugira imigabo yo muri wewe yo kutigungirako, ariko yo gutanga unezerewe. Kuko iyo umuntu atanga anezerewe, uwo nawe bimubera umugisha. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Iryo nturigire nk'ibanga. Nuba ufise ikintu, nturabe mama ngo ntukwiwe, ariko rabuhe ku wundi hako mugenzawe udafise. Nimba ubona we Imana yaguhezagiye, hezagira uwundi nawe. Nimba ubona Imana yaguhezagije impuzu, raba nawe uwundi. Nimba ubona Imana yaguhezagije amafaranga, raba ujya dafise mugurire n'umunyu. Yesu nashimwe cyane. Ivyo bizokugurura inzira zo kubaho kwawe. Ivyo bizotuma ugira igikundiro. Yesu nashimwe cyane. Ivyo bizotuma Imana ibona umutima wawe, bitume ikugururira. Kukubera hari ikintu Imana ikunda, irakunda ko umuntu agira umutima w'urukundo. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe cyane. Ryari iryo jambo nashaka ko umuntu wese yoshobora kugira imigabo yo gutanga, kugira ivyiwe bishobore kuguruka, byose kugira bikunde agire umugisha mu vyiwe no mu biwe. Yesu nashimwe cyane. N'iryo jambo rero nagomba kugira dushobore gusangira, hama abaryumvise mwese byose bariko bararikurikirana. Yesu nabahezagirane nanje. Mwejeje gukurikirana ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi RTBB.